ya ni Abel NDUWAYO tuzi yari yateguye kugira urugendo hamwe na Fanny Lavine aja mu gihugu c'u Rwanda. Fanny Lavine ariko aragenda agarutse nawe ubona kugenda. Bivugwa ko amakuru bavuga nuko mwari mwateguye kujana ngo munyuma akagukatira. Eske byo byagenze gute wo duha umuco? Ivyo babikuye Niko bivugwa niko tuvyumva. Imbere yose je tuyebego ndashavu. Je ndashavuye. Sara rurengire ndashavuye numva no kuranurira. Haro n'umuntu yabimukiye ari umunyamakuru arambwira ngurana amahera nze kuri mu muceri 300 ni wera nzoca ndayaguha narindi ndabura kandi umuceri wareze urumva ukamara amazi ntiyampa n'umuceri ngonge yafuva guha umufuko w'umuceri cyaco bihuha ukamara amazi indyarya. Ndabaramukije ndibaza ko meze neza James neza nkuko mubibona kuri microni keri keke ni yubahwe ndibaza ndazi ko basanzwe bamenyereye ni yankwe munyeri kujya yeze. So uyu munsi rero dufite umutumire adasanzwe n'umutumire ariko arabica bigacika muri filme kubyo naho wobaza abantu bashika 10 bakubwira ati umuntu vraiment ari kuri hit muri bintu vya filme n'uyu sinomuvuga mu izina reka ndamusabe abidondore yongera baramutse umeze neza. Ego meze neza cyane ni Abel NDUWAYO. Ego ndi umukinyi wa sinema nkaba no muririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ego murakoze. Yani Abel NDUWAYO mwamwumvise aranaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana akongera agakina film byose arabikora bikorera ko ni mu mwanya umwe ya ni Abel NDUWAYO mbe ku bantu batamuzi arubatse je mbona tana alliance yambaye urashobora kubaho umuco. Okay, ajya urashaka kuba ufise alliance ariko ugasanga n'ubundi ntubigendera ntugendera karanga ko kugira urugo. Je ndubatse ndabise umugore n'abana 5. Ya, ni papa w'abana 5 ndumva urisumbuye novuga turisumbuye. Yego cyane. Ya, mbe muri film umaze igihe kingana gute ukina film? Filime sige kinini ni imyaka 3. Iyo simike ya ni Abel NDUWAYO tuzi bamwe bavuga ko baraciye mu buzima butari bworoshe ariko kugeza ubaho tukubona turavye revugeze ko tubona umuntu ari hayi nyene asa neza ibyo sivyo ushobora kuduha umuco abantu bashaka kubimenya. Oya nibyo ni birebire sinobivuga byose sinobishobora nk'ubu kuko benshi baramaze kuvyumva biraca ahantu benshi hatandukanye. Ikindi nuko umuntu wese arafise kahise kiwe kandi burya uretse nk'umuntu ngira aba yaravukiye nk'ikiriri canke akavukira nko mwirohero abantu benshi barafise kahise kabo kaba atari keza. Nk'abantu bose ubona mu gisagara usanga mbere n'abatunzi haragira ko ubwibuzima yabayemo ruguru akiri wabo ataramya ko ni Bujumbura zohaba usanga ari ibintu birebire. Rero nanje ndi muri abo baciye muri ivyo bitandukanye ariko umunyene nk'abandi mu muji i Bujumbura ni birebire rero sino bidondagronda bimare mugabo kahise kanje sinovuga ko noba nari uko narindi sineze ko nzoba meze uko meze ubu
kuko hariho n'abandi benshi uko bameze ubu batari bazi ko ariko bazoba bari. Ya felicitation kuba warahinduye ubuzima warahinduriwe amateka kuko hariho abavutse bagakurira mu buzima bubi maze gushika n'isaha butarahinduka. Ndi ngaho nyene si kuvuga ngo n'abantu baruguru gusa nibaza ko ni Bujumbura bahari abantu bakubititse kandi barahavukiye. Bujumbura barahari, Bujumbura burya Bujumbura muhareke hararenze hari byose. Abatunzi ba mbere bari ngaho Bujumbura. Ngira n'abakene banyuma bari ngaho Bujumbura. Umuntu usanga ari ngaho Bujumbura ugasanga nyene yashabye ubuzima bwarase. Ahi Bujumbura rero sinuvuga ko abantu bace mu buzima bubi ari abantu baba ari abaruguru gusa nayo Bujumbura barahari. Yego. Ya hari n'abaruguru usanga bamaze bakuze neza gusumba y'Ubujumbura kandi ivyo ndabizi. Tugarutse ku bikorwa vyawe ukina film kongera ukaririmba indirimbo zihimbaza Imana kubera ko wahisemo kubikorera rimwe vyose. Nahisemo kubikorera rimwe byose kubera byose bisangiye intumbero imwe. Kuririmba no gutanga ubutumwa, gukina filime no gutanga ubutumwa. Byose ni message duha abantu kugira bashobore kuzitahura biciye muri nimba waririmbye ugakora video cyangwa ukagira video ya cinema uvuga ubutumwa bwawe bugere kure. Byose birasa mu camake bitandukanye systeme bikorwamo kuko hariho gutanga ubutumwa uririmba no gutanga ubutumwa ukina cinema wicaye muri salo ubwira abantu bakumva ariko byose ni ibintu bimwe bisa. Ya muri ivyo nikiye catanguye kuririmba nibyo byatanguye kuva 2010 niyo natangiye kuririmba. Album ya mbere nayisohoye 2013 indirimbo 9 z'amasanamu. 2014 sohora iyindi album ariko aca aba 2015 biranka ko ndayipubliya bitewe n'ubuzima twarimo. Ndabandanya gutyo muri ubwo buzima nyene nari turimo twese. 2018 ndavuga ati reka nje no muri cinema bwira ubutumwa bushobora kugera kure cyane. Haba muri filime haba mu kuririmba izo ndirimbo zihimbaza Imana nize ntambamye warahuye nazo. Intambamye ni nyinshi cyane. Urabona muri iki gihugu ibikorwa dukora mwe ntibiragera mu bantu canke ntituraronka abadushigikira. Urabaga wifasha. Mu bisanzwe abarundi ntibaratahura cinema bamenye yuko bashaka kuturondera do ama publicité bacisha ama publicité mu bikorwa dukora kugira natwe turonka uburyo bwo kubikora. Ntaje baratahura kandi ari ibintu bizimbye muzi. Rero intambamye ni nyinshi cyane z'uburyo zituma tudashaka gukora ibyo twakagombye gukora. Muri cinema abantu bashaka kuvuga ati nta cinema nziza dukora ntituragira ku rugero kanaka ariko byose biva ku kanoti. Dufise akanoti dushaka kugura kamera y'imiliyoni 100 natwe twokina nk'ibyo abanyamerika ariko kubera ataburyo dufise turagura ya kamera ya 5 miliyoni. Rero kamera ya 5 miliyoni ikora nk'iya 5 miliyoni ntikora nk'iya 50 miliyoni. Intambamye ni nyinshi mu ncamake muri ibikorwa. Ya ushatse kuvuga ko intambamye hanini hagaze ku gafaranga. Yego. Ya turagarutse hariho filime bivanye na filime uziga gusohora wanditse ko ngo iyo ni filime ariko siko mbayeho. Bivuze ngo Abel NDUWAYO hari abantu baba bibaza ko ibintu akina muri filime aribwo buzima bwe ari byo bintu ababayemwo uwo bivuga kwiki. Abavyibaza ari abantu bataramenya cinema ikinwa gute. Cinema dukina zitandukanye n'ubuzima tubamo. Kubera kugira ngo ine cinema ni message kanaka mba ndiko ndatanga. Iyo message kanaka ugira ndayitange bitewe no kuntu yanditse mfata ubuzima bwanje nkahinduka nkaba wawundi shaka gukina. Nkahinduka wawundi nimba shaka gukina ndi umugabo ndenga ibigo ndabikina ukabona ko ndabirenga nyene. Mugo ntibabivuze ko niko ndadevelop ivy'iwanje muhira ndabizene muri cinema ahubwo mba ndiko ndakina ivyo nzi bibaho. Abantu rero bashaka kuba bibaza yuko uko umuntu akira niko abayeho. Abo bantu baracari kure ntibaramenya ngo cinema ni iki ariko ivyo ntibiduca intege kuko igihe bamaze gutahura cinema bazotahura ko ari message tuba dutanga. Ya washatse kubabwira batahure cinema icarico. Uratangirije donc bahora bivuga ubundi. Ni besha bivuga. Ni besha bivuga arabajama benshi ari umujama raho akunda gukina bamuhaye abakobwa. Haje bose bamuzi ko akunda abademo bya hatari. Rumba roro rukina ugasanga nk'ubukinyi nka sene y'ububaya. Umuntu w'umugesera nyene w'umubisha.
hari aho uca bakabona gutera n'amabuye ngo uri umugesera we ngo wapi. Urumva rero bivana ngira n'iterambere tugeze ko mu gihugu abantu mu Burundi hari aho bataragera. Nimba umaze kubona umuntu yakinye muri sinema ukamwitiranya n'ivyo bintu, abo bantu hari abo bataragera. Ya mbe nyene muri ko murakina filme muri famille haba kubana cyaye kuri madame wawe nta ntambamizi zihora ziba mu rugo bivanye n'ibintu mwakinye? Umugore wanje nta ntambamye nimwe hari kuko umugore wanje arantahura, ni naco gituma ndabikora kuko aranshigikiye kandi nawe n'umukinyi wa sinema urumva aranshigikiye. Abana nabo mbona barabikunda barakunda kuziraba, ahubwo mbere nibaza ko baryohewe yuko bavyawe n'umuntu ari kuri hit. Abana baryohewe ko bavyawe n'umustar. None bamaze kubona umuntu nyine aguma abona ku ma TV akabona abantu bagiye kumutegera bashira muhira muri televiziyo n'ubu bambwiye ko ari je narindimo muri Rema TV, urumva ivyo biravumye. Nawe nawe n'abastar. N'abastar bagati papa ararenze ndiho ndamurabaje. Nawe nyene baziga gukina filme. Ibaze wewe uri nk'umwana ukagira gutya wagira gutya ukabona nka mutama w'igihugu aje nko kuvuga ijambo muri televiziyo y'u Burundi yahezwe acona abiri nawe arakurikiye. Wowe uri umwana wawe ucavuga iki bati wa mushana navukiye ahantu hazima kabisa. Kweli urumva n'abana bawe barabikunda ngira uziga kubashira muri sinema nyene? Sinzobashiramo nzoyibashiramo ariko mbonye babikunda. Umwana n'umuhatira ikintu adakunda umusi nabonye bonyene babihata babinsaba ko babipfuza gukina nzobashiramo mugo je sinzotora ngo ndabashire mu sinema ku nguvu. N'ubundi wobashiramo ko babikunda, nibaza ko ubaze bamaze kubikunda deja kuba bakubona kuri televiziyo urakaze ugeze ku rundi rwego n'abana urumva baca bakura bavyimva mu ivyo bintu kuko baba binezererewe kuzira ora papa wawe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndibaza bateza kubinezererwa kuko urabona ko ari ibintu novuga bitera umuntu iteka. Ni Abel NDUWAYO tuzi yari yateguye kugira urugendo hamwe na Fanny Lavine mu gihugu cy'u Rwanda. Fanny Lavine ariko aragenda agarutse nawe ubona kugenda. Bivugwa ko amakuru bavuga nuko mwari mwateguye kujana ngo munyuma akagukatira. Eske byo byagenze gute uwo duha umuco? Ivyo babikuye niko bivugwa niko tuvyumva. Burya rero jewe ku bintu vya Fanny maze kubivuga ko keshi sinkishaka kubivuga ko vraiment urambabarira wa mwana Fanny sishaka kuma ndamuvuga mu binyamakuru kuko Fanny n'umuntu twagiranye ibihe byiza cyane, n'umuntu twatanguranye sinema kandi n'umuntu ari mu bantu bambere nkunda jewe vraiment sinoja kubesha. Rero ndumva ntashaka kuma ndamuvuga muri sinema, ivyo wamenye ufata ivyo nyene wanga kumuvuga nabi none cyane. Sishaka kuma ndamuvuga kuko sishaka kumuvuga nabi Fanny sinzigira ndabikora. Rero ivyo wumvise iki ubifata uko nyene mugo kuri jewe sishaka kuma mvuga Fanny. Fanny wabo ushaka kubaha umuntu ku mutwe navuga no mwizina. Fanny numva ntoguma ndamuvuga mu binyamakuru. Mugo waramuvuze ngaha gusa niho utamuvuga? Nabivuze nkiva hanze. Iyo uza kuri airport nari kubisigura narabisiguye. Rero ivyo wumvise kuri airport nibijyanye ubu sinzoshaka kumuvuga. Fanny bandanya wikinire umupfakazi neza naco dupfa mugenzi. Yego vraiment turiko guma dutaramira kuri yo CJ yaraheze. Sawa reka basi tuyihoze. Na Dodo Fashion nyene baravuga ko bivanye n'amafilime mukinana cyane, hakaba bavuga ko iyo bari n'umugore wawe, ariko nibaza ko ari bubeshi kuko wewe uri marié déjà ufite abana batanu. N'uyu muco wobaha ku bantu batabitahura, ari abantu bicanga n'iyisaha batabitahura kuko filime nyinshi mama muri kumwe. Ngaho rero aho bihenze gose umuntu yanyumvire kuri Dodo niwe yaribeshe cyane. Dodo n'umuntu dukorana byinshi amasinema kuva kera, ariko Dodo ari mu bantu tani migenderanire cyane ngira nta nahantu muratubona twasohokanye tunicaye no mu kabare. Dodo vraiment ari mu bantu bambere tubonana gake, uretse iyo hageze igikorwa cha sinema nshobora kumurondera tugakinana cyane bakandonera akankinisha. Vraiment nta migenderanire no mu mwokeka mu vraiment kuri Dodo vraiment oya sivyo kabisa. Tuye kubikeka ni mwarakinanye gusa nta kintu. Twarakinanye sinema kandi nyinshi kandi n'ubu turacakinana kuko nta kabikiwe. Iyo ndamuhamagaye aranyitaba naje ankeneye nditaba, urumva tuzoguma twabonanye kuko urabona ko ari n'umumama
ubona nyene yapendeza sinema urabona ko ari umumama kabisa tuvugije ukuri hari isura ziba zikenewe muri sinema rero kubera iyo sura yawe dodo je nzoguma ndakurondera bavuga bavuge mugabo tuzobananya dutwika imbuga muri sinema hari abantu badakwiriye kuja muri sinema nta numwe adakwiriye kubera ubajije ngo amasura nubise amasura hariho isura kanaka bitewe ni hari isura dufate sinema igizwe n'amarole menshi muba rero ushobora gukina ufata nk'umumabuja ya rose amerewe neza je nk'ico gihe nkawe sino igihororo ntawambesha sinofata umuntu ufise ibiro 40 cyane je nkubwira ko warose ugeze mbari ntibambeshe kuko ndagwaye ndagwa ngo ijipu kinisha utwara ijipu ngo usanga yo kuroka kubera uracari muto uracarakana kandi nturajya nyene ngo vyibuhe mugo nka dodo uvuga ati uwo muntu biramubereye bwongira numukire kazi nyene rero umuntu wese na role ziwe ariko nawe hari izindi role zo kubera umuraka bebe hama ugasanga hari umugabo bya bigabo bikunda bakunda ngo kujya abana ugasanga uwo bosi ariko arashaka kugitwara nawe rero nawe ivyo byotoka kuko ibaze je ndiko ndasohoka nawe ndi nkano kimwana muri kwe nkuko dusangira nje ndaza ngo abantu bakabibona urumva iyo rero nawe yo gutoka umuntu wese rero na role yiwe urumva rero je nabererwa no ngo kujya abana ni kuvuga bakujya ujya abana bivuze ngo bijya ngo ibigawe nyene bikujya bijya abana bikujya aremeye uranyisha ahubwo ndumiwe ivyo bintu uvuze biranteye nubwo je urumva no kira muri ya hore nta yindi hore ubona oya ziriho nyinshi vraiment yari amarore menshi yoki ariko iyo mbera niki iyo mbera nijya niyo wavuze gutoka sana kuko harorore nk'ubu batejewe ukabona ndiho ndatereta wewe twagiye he nagusokanye nagize iki umuntu akatubona urumva ko birateye intuza birateye agahinda ni rore nyine itaye bavuga ati abagabo b'imyaka baravuma none kubasohokana abana batonyene nk'uko bivuze ubivuga ko ubahanura iki nk'umupapa kandi ndavyiyamiriza n'icyo tuma ndabikina niba ndabikinye je nkabibamwo mbashaka kwerekana kuko amaherezo je nkinye nk'ubu nkakinya nasohokanye wewe noza guheza iyo role iyo sinema yohera jewe ngize ingorane yohera ngize ingorane papa wawe amfashe antikaguye amakofe nk'ijana bivuze ko sindavyemera noba nafashe nkambara iyo role yabo bapapa bagira ivyo ariko si uko ndavyemera kuko nca nerekana ko baheza nabi kuko n'ibintu bitari vyiza n'ibintu bitabereye gufatira umuntu w'imyaka nka 50 wasanga uriko urasohokana kana k'imyaka 15 18 ivyo bintu ntibiba mubireke kabisa kuko abakobwa banini bakuze baruzuye baruzuye twana muturondera kwiki mwavyumvise mw'abagabo mwe musohokana abana bakiri bato hari abantu bakuze buzuye mwavyumvise ni Abel NDUWAYO tubagarutse gato uragiye mu gihugu cy'u Rwanda ni kihe kintu wo dusabikaniriza haba ku bakinyi b'amareresi canke abamenyesha makuru kintu nyene wize wabonye niki wodu kebura ngaha mu gihugu mu Rwanda cyo nabonye novuga ati batwakiriye neza barafise urukundo vraiment kandi je mu Rwanda sinamperutse nasanze abanyarwanda basigaye badukunda birenze ku buryo ugiye bakunyura umurundi bararyoherwa cyane ukumva bakubwira mbega imwe bazugura ryari dusubire gutembera kwitanganyika ukumva nyene barakumbuye kubona mu Burundi ukumva nyene sibo bazobona n'uwo musi ndiyo hari umuntu acambwira ngo bavuze mu makuru ngo bazugura Rukenzi baraye nko mu mafete tuzo twijabukiri Bujumbura yame noveni nzoba nageze i Burundi gucyo no kuvuga barakunda ngaha baradukunda ico nabonye nuko abakinyi mu Rwanda basa naho barakorera hamwe nta bintu vy'amashari nabonye nta bintu vy'inzigo bari kumwe ibindi novuga nize mu Rwanda nuko mu Rwanda ari amakampuni agura amasinema ivyo nabonye mu Rwanda ari amakampuni agura amasinema ku buryo ukinye sinema uronka abantu baza bakwaza wayikoreye bagaca kugwa ngahe ugaca bagukuramwo akimi ngene bazicuruza ngo twe turacari inyuma ayo makampuni nayo dufise niyo mpamvu turira ko ataburyo turonka sinzi ko natwe Imana izodufasha akagera igihe bigashoboka sinobona ari zo byinshi kuko
uko bakora uko dukora ni nkaco kimwe muri sinema ingorane tugira abarundi nizo abanyarwanda bagira nizo abatanzania bagira je aho maze kugira nabonye twese duhuje ibibazo muganene mwese muhuje ibibazo by'uburyo ibibazo by'uburyo mugabo urumva nka mu Rwanda.Aho bamaze guturenga kuko ntukina sinema ngo upfe n'inzara sinema kabaye akazi ko wikinye ubuzi kucuro nkuyikugurira mugo je nkinye sinema ndayishiraho nkabura n'uma n'ibihumbi 100 urumva abantu duhuje ibibazo urumva ngaha ntibagura sinema donc uyu nta makampuni ahari agura sinema bivuze ngo mu Rwanda nta mukinyi wa filme akena nyene ngo abure nayo gasoda ivyo gukena sinobimenya kuko umuntu ashaka gura muri ville yambaye neza ariko wagira muri wasana ibindi byo sinobimenya hajya bacumugani ngo imyenge y'inzu imenwa na nyeneyo ico nta kirekire no kivuga ko gusa cyo umenya nuko bakora bakagurirwa amasinema ubwo sinzi nimba bateye imbere iki baronka amera menshi ntavyo nzivyo tuzobasingira natwe amasinema yanyu azaragurwa nyene namwe mugere ku rundi rwego turizera ko mu myaka iri imbere bizoba bimeze neza hariyo filime wakinye Paradizo twavuga ko ariyo irongo izindi filime zose ni filime yakunzwe cyane igezwe kuri 248,000 views inyuma y'irya sinema hararya za My Family n'izindi nyinshi twitegeye indi sinema ryari je ndi kukivi cyane kuko mu byanjanye mu Rwanda harimo gukorera yo sinema ubu nazanye sinema nshasha yitwa INDYARYA SERIES INDYARYA SERIES ni seri rero yoyo igiye kuzibandanya kuko abantu banyu barabesabye cyane barasabye ko noreka guma ndaba sinema zihera kuko nkora sinema zihera nziza ariko sinema ihera iragoye bigusaba umwanya ugira uyironka rero bansabye ati dukorera amaseri kugira twame tugukurikirana ku buryo hari abantu benshi bankunda bambwira ati sinkeneye kumarindwi je ntabonye Abel n'ibintu bishasha rinace nitegura cankora seri INDYARYA SERIES nayishizemo abanyarwanda izotangwa guca kuri YouTube Abel NDUWAYO kuri wa gatanu muzotanga kubona seri nziza cyane izobandanya mbere ikabandende cyane izo zirajamwe abantu benshi batandukanye muzoguma mubibona buke kandi burindwi izokwama yasohotse burindwi isohoka ivyo nivyo bishasha no Rwanda bafitiye ariko haro ni sinema inkoni ya Mukeba nashize kuri channel igengeye mu Rwanda kandi aho yarakiriwe neza uko ubu tuvugana iramaze kurabwa n'abantu 30 sibake je ndashima abo ma views simake kuko ara nabandi batayaronka ego hama urumva bishasha niyo sinema ya INDYARYA SERIES ubu niyo ngiye gukorera ko cyane kurenza irimo n'abanyarwanda donc iravanze ego ni collabo y'abarundi n'abanyarwanda wow murumva ko dufite bishasha afise sinema irimo n'abanyarwanda ndazi ko n'abanyarwanda barabakunda mwese murakundana ivyo ndabizi murumva ko bazigakuza sibo bazora barugura imipaka namwe ndazi nuko mwese murakundana reka tuyirindire turizeye ko izo bimeze neza birimo akabijya karenze ni nziza kabisa gusa INDYARYA nyine babe barareka ubujyajya niba bashaka sinema ihera babe barareka ubujyajya babananije ubujyajya nzoguma nabakoreyeko INDYARYA nyine ubwo nzoguma nazikoreyeko mu ubujyajya hamwe bwohera bwose nzoca mbura ibindi nkina nzoca ndondera yindi seri rero babananije ubujyajya ntizohera uwo urumva gumukubita gumutubwira no kudukebura nukakebura abantu baheba ubujyajya urazi ko INDYARYA ari ikintu kibi INDYARYA ujya witwa sheri wawe yo kumena uzi ngo n'umugenzi wawe nene nk'INDYARYA kugira umuntu ayibone byo birango hari abahipokrite INDYARYA iragoye kubona ariko nkuko imisi y'isumi haruye arashaka kugira ubujyajya rimwe kabiri gatatu kane akigira umuhinga amaherezo agamenyekana INDYARYA mu bireke urashaka kujyajya rimwe kabiri gatatu muga amaherezo ukamenyekana byiza wo bireka kirikare donc inspiration yavuye uravye n'ubujyajya buri mu bantu
ya indyarya nta muntu numwe atarahura n'indyarya nubwo ufite imyaka mike ntumbwiye ko utarahura n'indyarya ntumbwiye ko utarahura n'umuntu n'abaesikro ntumbwiye ko utarahura n'abasuma ntumbwiye ko utarahura n'abambuzi baguhenda bakagutwara amahera bakugurana ntibakurihe aha hantu hari ibintu byo ko umuntu akuguranya amahera muca mwankana yari umugenzi n'abantu benshi bagiye bangurana amahera cyo twankana ntasuye no kuvugisha ubucuti bukaba buraheze ubwo se ubujyajya none mu isanzu umuntu ari umugenzi wawe yakugurana amahera mukaba murankanye ntakurihe kandi igihe yaje aja gutakambira kugira ibibazo afise bugiye isi yaryoshe kubaho ariko abantu twenyene nitwe tuyica urazi kubaho wogira ikibazo c'ibihumbi ijana ukabura wiguha bitewe nuko hari abantu benshi b'indyajya ubundi nta kintu cotuma umuntu utamufasha ibihumbi ijana amajana abiri azoyagusubiza ariko kubera batayasubiza uyahaye umuntu atayagusubiza uhagezeho je umuntu aje kunsaba amahera ncambura niyo mpungira ncamvuga ati barariraguye je uyambaje umbwiye ngurana amahera cyane batangiye ujugumira kubera je abantu bose baramirani abitwa bagenzi bose baramirani indyajya ziri kwishi kandi rero babireke bareke ubujyaje bareke ubujyaje ubu rero n'abagenzi barakuvuga abuguranye baca bagenda bose mwanjyajyawe mu byumve vre murumva ko Abere yarahemukiwe navuga warahemukiwe haro n'umuntu yamemukiye ari umunyamakuru arambwira ngurana amahera nze kuri mu muceri 300 ni wera nzoca ndayaguha narindi ndabura kandi umuceri wareze urumva ukamara amazi ntiyampa n'umuceri ngonge yavuga umufuko w'umuceri cyaco yihuye indyajya gusa wumvise wose hora indyajya kubera bivanye na monde ubona tugeze nukuvuga indyajya je sinema nkina sinkina kugira nivuge jeje nyene indyajya ndazi ko zimaze kuboneka ku bantu benshi indyajya ubwo iyo sinema nzosanga abantu benshi ndiko ndabakorera aho bashaka kuko nta muntu atarahemukirwa nta muntu atarahura n'indyajya urumva rero nayiteguye kugira abantu bayirabe ntazobura wikubita gashi ariko arayiraba akabona ati umengo nije ariko arakina usanga arabihebye n'abaguheranya bakazobona iyo filime ndibaza neza ko bazoca bakuriha vre ego wabavuze deja no yakura yasha uya ntugurana hano zakugurana ni wopfuma je nca ngwara umbwiye ngurana amahera nca njugumira no kugwara nkagwara kuko je mbanza ati bariraguye nayambuye yose nzoshaka kuyironka none ndagurana amahera kugira twankana dushe twankana nayambuze nzosuye kuyibona ucunta na telefone umengo ucukuramwo cyangwa ukanambura kagana zose no kubonana umviriza ibyo ubwo buzima bw'abantu bure kandi wamufashije mu aya mahera cyane vanyene nta kirekeno bivugaho gusa ni ku muntu hariho abantu bari serieux je none mu gihe abumaze guha bose atanumwe arandi haje wewe unamenye ubona ko ari serieux wewe yo gusubiza ndagurana amahera ngo ansubize ivyo bimenye cyangwa uraborohera gose ukabashira mu gashi negasha kwama kuburana wewe bishobora ugacureka akazi kawe waguranya 300 ucuguma wiruka inyuma ya sentare urumva yucu hombo johomba nkaziza utinya kubura kujanye mu butungane wamugura amahera abari nka shetani uwo muntu kuko ugiye kwirukanka utakazi wiruka inyuma y'umuntu ngo kuri turuwasa uhomba yandi nka turuwasa unamugemurira tuzuragemuwe oya jewe nca ndayaheba nyene mbavuga ati wabaye indyajya nta kundi imbere yose je tuyebego ndashavuye Polisara rengire ndashavuye numva no kuranurira bayahindura yose twayihevye noneho vyaheze mugabo none ntibigushavuze kuko urumva wavuze ivyabaye yawe uri kurabesha ntibaza nyatari wa mwana ni Abel NDUWAYO mu gihe tubona hari ibindi bihugu bidusumvye gutera imbere usanga nyene nko muri filme kugira iryohe canke gira kanovera karenga usanga barashaba nk'abastare kanaka nk'abaririmbyi kugira ushobore kuba hit gose wowe nawe ubivuga kwiki turindire nawe ko uzohavushira mu muririmbyi bimeze gute ivyo biri mu migambi ariko je nanabitanguye kuko nkina cinema kandi ndumuririmbyi urumva mu bisanzwe je ndimo muri cinema kandi ndi mu star nese mva ko nishizemo je ndi mu star mu ndirimbo wama wabonye ndibo muri televiziyo none nanje nishize muri cinema urumva na je narabitanguye ariko warabonye muri my family wabonye vye film muri indyarya series witegundi mu star arenze ungaha mu gihugu cyane cy'Rwanda mu Burundi abastari nzobashiramwo ndabitega cyane kandi muzobabona ariko cyane cyane abo ngaho mu Burundi kuko urugero rwanje canke uburyo bw'akanoti sinoshobora kuzana umustari wo mu mahanga ndamashira muri cinema ariko abo ngaho abazonyorohera nabo nyene batamburuze nzoshobora kubashiramo bangoye naho nta bundi buhinga nja ndabireka ucubireka ukimenya
nenda kubaze we nk'ubu ukina nka seri gasanga umuntu akwatse ngo mpaye miliyoni ugira ndagukiniremwe uduseri nka 2 5 we nawo miliyoni nta n'uzopfa waragaruje muri yo seri ugaca uyatanga wapi nta nomo umuzikina kuko igikuru ni ya message utanga umuyikira nawo basitari bandi ba sinema basanzwe bakina mugo habonetse umusitari atakuvuruze sawa preferante noneho batari banga shako ni benshi kandi sino bavugira ngaha batava babaja mu matwi bakabwira ati mukenda mukajari yatuzo oya muzobabona hageze uzoshiramo benshi ariko muri gaseri muzoyibona hageze uzemera wese canke n'umusitari yifuza kina sinema ndondera umusitari yifuza kuboneka muri sinema andondere dukinane kandi ukinanye na Abel biravumye none ngo egamba ngubwe niba ushaka kina sinema mu Burundi hari aho ushobora kuyikina ugasanga nta kugeze canke bakanakugaya ati yaje bagiye kwinira bigeze gute ariko none ahandi ushaka gukina ukavuga ati hanyine nca nduga ushaka gukina sinema ingo kwa Abel wow mwavyumvise abastare mugende kwa Abel murumva bigiragezweho ngo nta muntu mazokina ngo reke guhitinga muravyo oya ntukina sinema kwa Abel reke guhitinga ntibibaho no uriyemera uriyumva none ntiyemeye wonyemera nyemera basiwe ibikorwa byawe byo kuvugira ibikorwa birakwemera ibikorwa je ndabifise ibikorwa birivugira samanyama samanyama rega tuba twakoze reka turindire iyo seri irimo ba star antukizo bivumye vraiment Abel reka tugushimire ku mwanya mwiza waduhaye ndazi waba uri mu bintu byinshi kuko ndazi kuri mu byinshi ariko turagushimiye cyane kuba wadutije akakanya reka tugusabe ugira ikintu ugiye ariko waradukurikirana n'abakunzi ba sinema icyo nababwira nuko bubandanya badushigikira abakunzi ba sinema mwanya mudufasha partage mugire na subscribe kugira ibikorwa dushiramo mugume mubibona mugira ama commentaire ugira mudukosore muduha impanuro ko bitagenda neza canke bigenda neza mutubwire felicitation hama ndabamenyesha yuko Indyarya serie mugiye kuyibona muri no ndwi nyene kuva vendredi kuri Abel NDUWAYO official hama kandi ndasindi channel ya Irondo TV ukeneye kutwenga cyane kumererwa neza ugenda urabe bajaji serie birabire bayasoni baragutwenza cyane n'abandi benshi ubura marimisi ushaka kuba wiriwe nabi kukaza ufise amacungu menshi ja kuri Irondo TV nujayo amacungu yose biranywa muri ville azohera ujyana umerewe neza ubisanzwe turabaganga mbemvuge ngo bo mu mpemu sinzi turabaganga nyene amaso ni yaraba tukabana n'amatwi turabaganga b'amaso n'amatwi ko uraraba ukumviriza ugacu twenga twebwe mugende murabe muri Irondo TV ndazi uzonezerwa cyane sivyo nuko murakoze amagenda bakunda cyane aho navuze bita kunezera umbabarire kuko namaze kubivuga sindabisubizayo byaheze aho navuze bitagina neza umbabarire n'ukuri kuko byamaze gusohoka murakoze abantu usanga batari channel yawe vraiment bivaye n'ibintu ukora biryoshe bashaka kuyira barashobora kuyibibona Abel NDUWAYO official ushaka nyene kuraba ibintu biri hit muri sinema ariko kuko ibindi ari ntari hit ibindi sindi hit mugo ushaka kuraba sinema zivumye zitwika cha kwa Abel NDUWAYO official merci beaucoup abantu mwese mwadukurikiranye turabashimiye mwakoze kudutiza akanya mukaduha n'amatwi yo kumviriza bandamukora subscribe mukore like share ntiyagira comment mwazi ko tuzikorera ko cyane comment zanyu mwubaho cyane mwazi ko tubakunda ciao ciao Shahari ya none nubuze ngo ciao ciao